barakoze cyane tubaha amashi ururirimbo amajambo umuziki you're the one I want to. Before my liver start to fail, you're the one I need, oh. Before cassava start to fail, if I ever leave, oh, make what I carry me, they go far away, far away. So I am looking for the sister, Joma, my lover, oh. She got the dollar, she the wear designer, so I am looking for the sister, Joma, my lover, oh. Mushinga amateka migishije n'icyubahiro mukuru w'igihugu nyakubahwa mwarungitswe na n'icyubahiro mukuru w'igihugu cyacu Burundi nyakubahwa mwaje muserukira uramutare w'intara yacu ya Gitega nyakubahwa mwaje muserukira umuyobozi w'indero n'inyigisho mu ntara yacu ya Gitega nyakubahwa mwaje muserukira abavyeyi barerereye kw'ishure ryacu ry'akararo rya Musinzira banyakubahwa musanzwe muserukira ishira hamwe ry'aba bize ngaha kuri ishure ryacu rya Musinzira ico gihe yitwa Atene y'Igitega nyakubahwa muserukira ishira hamwe ry'abize mu kiringo kimwe aba promotionnel banyene cyubahiro mukuru w'igihugu nyakubahwa mwaserukiye umurongozi w'indero n'inyigisho muri commune yacu ya Gitega nyakubahwa userukira komite y'abavyeyi barereye ngaha kw'ishure ryacu ry'akarorero rya Gitega banyakubahwa tufatanije kurongora rino shure ry'akarorero rya Musinzira bavyeyi dusangiye kurera bigisha barezi namwe gwaruka muserukira abandi banyeshure bavyeyi banyeshure mwese igihugu n'Imana yaturangije kugira ngo tubatunganire bijanye n'indero n'inyigisho batumire bahire banyakubahwa ba journaliste namwe bwese mwaduteye iteka muri kino gikorwa tugira amahoro dusangwa amahoro ubumwe umutekano n'iterambere ry'ingirero kw'ishure ryacu ry'akarorero rya Musinzira kuri uno munsi w'Imana igenekerezo rya 11 Munyonyo umwaka wa 2018 ndi niteka n'umunezero ntangere wo gufata kano kanya kugira ndabifuriza ikaze ngaha kwirishure banyakubo batumire bahire nongere ndabakengurukire kubona mwitavye ubutumire bw'inama kubona muri ngaha bidutera intege bikerekana kandi ko mukundira ishure n'abarigize navuga abanyeshure abarezi abaharereye n'ibindi kaze rero muri sanze nimushike mu banyo bakunda kandi bareba banyotewe muri kino kigo muri bino bigo vya École d'Excellence de Musinzira ishure ry'akarorero rya Musinzira haratekanye umutekano ni wose boneho nakaryo rero kuko bipfuriza kumererwa neza umwanya wose muza kumara ngaha nkuko mwabibonye mu butumire inama ifise intumbero yo kwiga ibijanye n'iterambere ry'ishure ry'akarorero rya Musinzira tuhejeje kuhatembera nivyo kujanye n'amategeko n'iterambere kubona ari ishure ry'akarorero ni sura nziza n'izina ryiza iryo terambere rero ari bishobora kuba bikenerwa n'ivyo tuvuye kuraba n'ivyo tuhava twiga muri rino shure none muravye akahise karyo ejo ryamariza igihugu aho tugeze ubu nakazoza karyo byogenda gute kogenda gute ku batari babizi
ishure ryatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 961 no kuvuga ko wari umwaka imbere y'ukigo cy'u Burundi cyacu cikukira. Yamaze gusohora incabwenge nyinshi zifasha mu itunganya ry'intwaro n'iterambere ry'igihugu mbere n'iterambere ryo kwisi yose, kuko abaciye ngaha hariho nka hamwe tabasanga ku mbibe zitandukanye z'isi. Rero yarasohoye incabwenge nyinshi ziriko zirafasha no kuri ni ibintu byo kwishimira kandi byo kurata. Ego haraheze mubanye nijo myaka iheze 58 ugereranije guharura n'inyubakwa uravye n'ukuntu zimeze ziraboneka ko ari zimaze igihe kitari gito. Rero ngerageje kuvuga muri kubu ibihe tugezemwo haraheze imyaka 2 ubu dutanguye no gatatu iyi leta y'u Burundi ishizeho itegeko ryo gushinga amashure y'akarorero byo bita mu kinofunofu les écoles d'excellence. Muri kino gihugu n'amashuri 5 iryo ngaha Gitega ari ngaha turi Musinzira yakira intara 4, intara ya Gitega, intara ya Karusi, abanyeshuri bavuye mu intara ya Gitega, mu ntara ya Karusi, mu ntara ya Muramvya n'intara ya Mwaro. Iyindi iri hafi niyo ngaha mu Rusengo, mwihorere lycée Rusengo. Yindi yakira intara zo mu buseruko, akacabaho na lycée Makamba yakira intara zo mu manuko, akabaho na lycée Musenyi yakira intara zo mu buraruko, akabaho na lycée Ngagara yakira abanyeshuri bavuye mu ntara zo mu burengero. Itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 akarongo gashinze 19 ryo ku itariki 7 ukwezi kwa kabiri umwaka wa 2017 rishiraho amashure y'akarorero, rirerekana ingene amashure atunganijwe haba mu bisata bijanye n'inyubakwa, infrastructure, ibikoresho, equipement mu gifaransa, hamwe n'ijanye n'isuku n'ibidukikije, assainissement ya environnement. Haba iyo tegeko avuga kandi ibijanye no kwishure nuko abanyeshuri baza kuhiga ukuntu bigenda, ukuntu bacagurwa bita recrutement des élèves mu rurimi rw'igifaransa. Hari n'ibijanye ukuntu abigisha baza kuhigishwa ukuntu bahaza recrutement du personnel. Haba n'ukuntu ishure ry'akarorero litwagwa bijanye n'inzego zisanzwe zirongora iryo shure. Haba ibijanye n'ukuntu inyigisho zitangwa, l'organisation des enseignements, des évaluations. Haba kubijanye n'uburyo le budget, uburyo bukoresho iyo buva n'ukuntu bukoreshwa. Haba kandi n'ukuntu n'izindi nzego zifasha umuyobozi, les organes de concertation, ukuntu zijaho n'ukuntu zikora. Muti none ngaha none ubujanye n'ubuzima bw'ishure bimeze gute muri uyu mwanya? Muri rusangi nkuko nabivuze hano umutekano ni wose, ivyigwa biratangwa kuri kwamwe, ari naco gituma bwa mbere na mbere dushima no kuri dushima amaze kugira ico bakora kugira ngo ibikorwa bigende neza hano, ubuzima bw'ishure bushobore gutembera neza. Bwa mbere na mbere abo twokengurukira ni leta yoyo yatanguye kwiyumvira ico ciyumviro c'ukuntu amashure shingiro yobaho, bambaye amashure y'akarorero yobaho, ukuravye intumbero n'amategeko ukuntu bitunganya. Nishure izoza rirondera incabwenge, hamwe incabwenge bagira ati tuzirondera ukuntu tuzitegura hamwe tushobora kuba dufise ubukene bw'incabwenge mu gice kiriya mu buhinga, mu bumenyi, mu bushakashatsi. Ari naco gituma usanga bashira imbere uko abanyeshuri bogira umutima wo kurondera no guhiganwa, byo bita la créativité et la compétitivité muri n'igifaransa. Rero leta yaragerageje no kuri iraduha ibikoresho bimwe abo twareko turatemberana ibabwiye, mugabo kubera ngira ntavuga cyane reka ndabivuge gose mwese mu vyumve. Ubwa mbere yarafashe ingingo kubera aho bahora kuri Notre Dame de la Sagesse yitwa Senede, barya bigabagenda n'ubumuga basanze bidakunda, uca babwira leta nayo ciri yimvira ikigomwa mwo rino shure ko yorizana ngaho
rero uwo mwaka wa mbere bari bagiye mu 8 baca baraza ngaha bacazana nabo mu 7 baca nazana na mu mwaka wa mbere w'inyuma y'ishure shingiro baca barubikana n'ibikoresho bari babahaye kugira ngo bakoreshe nk'uwo mugambi. Ibikoresho bihambaye cyane cyane batunukiye ni ibintu bijanye mu gisata cy'ubushakashatsi mu ita laboratoire. Baduhaye ibikoresho vyinshi gose nk'abigisha babibonye baravuga ati muri kaminuza ibi ntavyo twigize tubona. Navuga iki nkuko twabibonye muri aya mategeko agenda ishure shingiro agenda iri shure ry'akaroro amashuri y'akarorero basaba ko ibigo nk'ibi n'ayandi mashuri y'ahandi acaraza avoma ubundi buhinga yimenyereza no ngaha, kandi turavye no kuri ibikoresho birahari byo muri bijya bita laboratoire hamwe n'amamashini akoreshwa n'ivyo nyene bimwe bita mu Kifaransa des expériences assistées à l'ordinateur. Hama duhejeje guhereza abigisha iraduhaye n'ibikoresho n'abigisha iraduha n'ivyo bikoresho rero ibitabo irongera duha iyo habonetse nk'igitabo cyangwa ikindi bikoresho yama tuba bambere kubironka, kandi iragerageza igacagura abigisha turavye n'abigisha babizi nukuri sabire mentanya. Rero mu mwaka uheze yarongeye iratanga n'ama uniforme, gusa icyo umuntu yosaba nuko twari tunabishikiriza nuko boza ubikuzi bakorera yoza kubikorera hafi akazara bapima kugira ngo baronke inzi bakwiye, kandi murabona n'abana bagikura babapima akazahaze nk'amezi 3 cyo basanga zabarenze. Ibyo cyo bisaba yuko ubuyobozi bw'indero mu ntara bwahashize bizobidushikiririza ikibazo kijanye n'amainforme barakiraba gikorerwe hafi ku buryo dushobora kubikurikirana ha umwana bakamuhereza impuzu zimukwiye, kandi bisaba yuko no ku mwaka baza baragurira kubera zica zibarenga n'ingoga. Ikindi dukenguruka n'ukuri nuko mu ntango z'uyu mwaka ubwa mbere mu mpera z'uyu mwaka heze ahubwo hari mu mwaka heze nyine nk'iki gihe nyakubahwa Muramataye yaraturonkeje amabati turasanura igikoni kubera carava, uwo yatumye aze kutushikiriza yuko twakengurutse kuri iyo mfashanyo yaduhaye, ntagira n'ikindi adufasha nukuri tuzokenguruka nkone yaturontera nko tubati ko gusakara ngaha turi kuko nawe nyene hari gihe hava bazoba bagize neza. Ikindi dukenguruka leta yafashije nikijanye no mu gikoni kuko ari shure ry'uburaro ivyo ari byose igihambaye ucabumva ko bategezwa gufungurirwa no kurondera aho barara. Gikoni rero no mwaka ubushikiranganje butujeje baraduhaye mu vero 3 nshasha twariko turiyumvira ko tuzotangura umwaka ubu rero nukuri agahengwe karabonetse bijanye no guteka. Yaduhaye n'ipikipiki, ibitabo byo kwigisha, yaduha n'amamatera abanyeshuri baryamako naho zitwakwiye murumva ko bari bagerageje. Abarundi bavuca umugani mu Kirundi bati rero wongeje ukengurutsa abayongeje sare nabongeje arawo nkuwo dushikira hejuru hari ibindi bigikenewe kugira ngo dushikire kwihangiro zitekanywa n'amashuri y'akarorero. Harakenewe bikurikira: ubwa mbere mu bitujanye n'itunganya ry'ishure novuga nti gestion administrative, nibyo turafise abakozi bashika 56, abigisha 28, abakora mu by'intwaro n'indero no kurekerana indero y'abanyeshuri 11, abakora ibikorwa bindi byo gufasha le personnel de maintenance 17. Kubera ishure riguma ryaguka mwite mu Faransa ikorana evolution, haguma hakenerwa n'abandi bakozi. Ubu abakozi bihuta bakenewe cyane cyane n'abakurikirana indero y'abanyeshure inyuma y'ivyigwa hamwe twari za encadreur mu rurimi rw'Igifaransa, bishobotse hakaboneka nk'abankadreur bagabo nka 2 n'abakenyezi nka 2, ibyo heza bigafasha, n'abazamu nka 4, abigisha nka 10 mugabo zo kenerwa cyane cyane mu ntango z'umwaka uza. Byumvikana ko bo barondera imbere y'uko umwaka uhera kugira ngo tuze tutangura umwaka tworohewe. Noneho baheruka kudusaba ukuntu bimeze mu état de lieu du personnel, twizere ko bagomba gusubira kurondera abandi bakozi. Ikindi muntu yo atoreka kuvuga nikijanye n'inzego zifashanya kurongora ishuri. Kurya abacumugane mu Kirundi bati umutwe umwe ntiwigira inama,
rero uburongozi bw'ishure bifishije amategeko agenga amashure burafise izindi nzego bafashanya, hari urwego rukurekerana ibikorwa vya misi yose conseil de direction, hakabaho urwego rw'abigisha conseil de professeur, hakabaho urwego rukurikirana indero conseil de discipline, hakabaho komite ikurikirana ubuzima bw'ishure kenshi comité de gestion de l'école, hakabaho n'urwego guserukira abavyeyi bose comité des parents, hakabaho n'urwego rw'abanyeshure rero le comité des élèves zirimwo abaserukira abanyeshure les doyens n'aba délégués, hamwe n'urwego rw'abanyeshure bose. Izo nzego rero zirakora kandi zikorana zumvikana, dukorana mu muco, uko inama zitegekanijwe turazikora, mbere n'izindi ziba zikenewe turazikora kugira ngo ubuzima bw'ishure butembere neza. N'inama iriko irabona munsi twayiteguriye hamwe akatari gake, ni naco gituma biza bigafasha tugasanga turahanahanye ivyiyumviro, ari nk'ingingo ziza gufatwa canke ari ikintu cokorwa ubuzima bw'ishure bukagenda neza. Hamande rero y'ivyo bijanye no gutunganya ishure, akanini cyane murabizi ko umunyeshuri atashe ajana yerekana ibirete umwimbu, ukuntu rero ivyigwa vyagenze. Kubijanye n'ivyigwa rero nukuri ntitwidoga, kuko kubijanye n'umwimbu mu mwaka uheze dufise abanyeshuri 158, muri abo abahungu bari 142, abigeme 116. Geranije kuraba ukuntu bagiye baramenya, navuze ko ivyigwa bitangwa abigisha bari bakwiye. Ubwa mbere nivyo twatanguye kubera twatanguye duhugana n'atabakoze dufishe dukoresha nabi bari bahawura mugana banyene, bati mutima utari hamwe batazi bazoguma kubara amategeko bari bamaze kuyamenya ko bazotegerezwa gukora ikibazo. Twarakoze rero ugereranije kuraba ukuntu amanota yawo yegeranye, hanini cyane beshi n'abanyeshuri usanga bashikana amanota 70%, usanga bashikana 70%. kandi nubwo tutavuga tuti nibibazo byo gahindana, tugerageje kuraba n'abandi dukurikiranya abanyeshuri, turabona ko ari abanyeshuri bazi icabazanye, bafise umutima wo guhiganwa, bakurikira kandi badasamara. Beshi rero hanini beshi usanga ari amanota ashika ngana nka 70%. Nk'ubu ngerageje kuva mu w'indwi n'umunani, abashika baronka amanota 80 n'ayarenga, navuze ko ari 115 bose hamwe, 20 wasanga bafise 21 bashikana 80 n'ayarenga. Ko bari bafise hagati y'amanota 70 na 79 bari abanyeshuri 41. Abanyeshuri bari bafise hagati y'abanyeshuri 60 na 69 bari abanyeshuri 44. Abari mu nyuma ya 60 bari abanyeshuri 5 gusa, nibo abanyeshuri 5 gusa kuri abajana na 15. Abayobewe hayobewe abanyeshuri 4 bonyene, abandi murumva ko bari bafise amanota menshi, kuko maya mashuri y'akarorero kugira ngo umenye n'imiburi canke usubiremwo ibijya bitaropeshaje no kufise n'imiburi amanota 55%. Mu mashuri nyuma y'ishure shingiro poste fondamental twadufise abanyeshuri 47. Muri abo 47 abashoboye kumenya bafise 80 yarenga baranyeshuri 2, abari bafise hagati ya minota 70 n'amanota 79 baranyeshuri 9, abamenye bafise amanota hagati 60 na 69 bari 30, abamenye bafise amanota hagati 55 na 59 bari 4, abayobewe bari 2 cyane bari ba muri science. Muri abo bose nta numwe yari yarose munsi ya 50%. Numva naho utarose naho ufise urenza 50 urayobegwa, kuko kugira ngo umenye n'imiburi twirigwe turanaraba no kushikana 55%. Niyo mategeko agenga ibijanye no ko abanyeshuri bava mw'ishure baja mu bindi muri aya mashuri y'akarorero. Tugerageje kuraba rero muri rusangi, yari navuze ko twari dufise abanyeshuri
abanyeshure 162 bose hamwe bashoboye kumara umwaka. Muri abo 162 abamenye barenza 80% abari 23, abamenye bafise hagati ya 70 na 79 na abanyeshure 50, abamenye bafise hagati ya 60 na 69 na 74, abamenye bafise hagati ya 55 na 59 na abanyeshure 9, abayobewe na abanyeshure 6. Rero tugerageje kuraba turiko turakurikirana iminsi yose, turabona ko bazomenya bose ko murazi ko kizira ko badura ngaha mu amashure y'akarorero nta wuhitira bamwo, bose uramenya canke ukaja kwiga handi, ntaba dubura ngaha bariho. Turavye ukuntu bakurikira no kuntu bavyitaho, turashobora kubemerera yuko abo bose nihagira ikibazo ca leta, cyane nka mu w'icenda nibo uno mwaka tuja ku kibabu nko umuntu yabivuga bazodupima, turabona yuko abatangorane bazomenya bose. Ikintu twaye dushaka ahubwo tukeneye kubamenya n'amanota menshi cyane hagati ya 90 n'ijana kwijana, kandi birashoboka. Ico dusaba rero nuko kubintu bijanye n'inyigisho ibisata bo byongereza byo bavyiza, kuko tugerageje kuraba naho mwabonye ko ari habo twahaye indaro bariko barakorera ngaha, ivyo byose tugumije nyene amashuri asanzwe atunganije ntizizigera kuzizuzura zose, hazoguma hasigara 3. Ikindi gisata rero kirashoboka ko cyo bakubaho ngaha mu ntumbero yuko abanyeshuri bahejeje umwaka w'icenda baronka ahantu bacagura henshi. Nico ikindi naco twagumye twimvira dusaba nuko nk'ubu ari nk'uyipfuje kwiga ikindi gisata kitari ngaha, mugabo muri ayandi mashuri y'akarorero kikaba kihariho mushirayo abana bakeneye kuva hane bakaza beza bigafasha, ku buryo bw'uko abanyeshuri batanguye bari muri mu gisata c'amashuri y'akarorero bagumamwo, byoheza bikaba vyiza cyane. Kujyana n'indero n'inyifato y'abanyeshure n'ukuri abanyeshure dufise bigenza neza, noneho mwatubonye ko ari twana dutonye imyaka 10, 11, 12, ibikorwa bitari bike vy'inyuma y'ivyigwa bimwe twita za activité parascolaire birakogwa, nkamwe twita les clubs, dufise club zishika kuri 16, bijanye n'imihari, bijanye no gusenga, ba porotinandi madini atandukanye n'abamizirwa nabo nyene baroruka akanya ko gusanzura bijanye no kwemera kwabo. Ikindi gikorwa kidahara cyane muri cene ico gisata ni kijanye ni kwinonora imitsi. Aha ishuri ryacu mu ma discipline yose y'inkino hose barimwo kiretse netball gusa mungane yo tutashoboye kwarinya. Urumva abana twaragerageje turarondera aba entraîneur babigisha imipira, turarondera n'imipira ubu barakina kandi urabona ko babikunda, babikora bikunze. Ikindi kijanye n'ubwo rusara nyene bijya by'imico kama by'ingoma mwabonye nabyo nyene twaragerageje turabarondera ingoma turazikanisha, ku buryo bw'uko nkuko babivuga mu hangiro objectif y'amashuri y'akarorero nuko baba excellent muri vyose, n'ibijanye na sport kirimwo, n'ibijanye n'imico kama hamwe no gukunda igihugu navyo nyene birimwo. Hanyuma ikijanye n'ibijanye n'indero y'abanyesuri mu Rwanda bigara ko twavuze ko dukeneye abankadrere nk'abane byoza bigafasha, kubera dufise umubankadrere umwe w'umugabo n'umubankadrere umwe w'umukenyezi. Nk'iyagize ikibazo ego nivyo turikora ku musekreteri akadufasha, mugo urumva ko akaba tarakazi kiwe twaranditse dusaba, batubwiye ko bareka barabikora, turacarindiranye kwizera. Kujyanye n'inyubakwa n'ibikoresho mwe bita infrastructure equipe mu rurimi rw'Ifaransa, inyubakwa mwazibonye ko ari zimaze imyaka 58 izihari, zirakenewe ko twoza turazigira neza duzisikura, izindi tuzisubiramwo, mugahe n'izitigeze zibaho. Hari n'izitigeze zibaho, abo narungikiye gatabo kavuga ibintu ngira mwarabibonye mu bijanye na gymnase, ngaho murazi ko atayibaho, je ntayo ndabona gymnase, bavuga salle polyvalente avec gymnase, hakaba na salle y'amanama yoyo niyirahari, hakabaho na salle yo kwakira abashitsi iyo ntayo, harabaho infirmerie iyo ntayo,
n'ibindi numva ari hari inyubako zimwe zimwe zitegekanywa n'iri tegeko usanga zitahari. Yego nk'izi zanyore zobaho twazivuze nk'iki tahari kikenewe cyane aricyo cadutwaye umwanya munini igihe twariko turatembera ikijanye n'uruzitiro ariko gufasha cyane cyane nkubanyujanye n'ubusuma mugabo n'ibijanye n'indero y'abanyeshure canke n'ibijanye n'umutekano wawo ntihagire umuntu ashobora kuza kugira ngo amuronke byoroshe cyane cyane nyuma y'ivyigwa. Aho ikindi gikenewe nico gusanura inyubakwa zimwe zimwe nk'iyi turimwo nayo nirakeneye gusanurwa muravye ngaha hejuru muca mubona ukuntu hameze hariho nahava mugabo ahakenewe cyane cyane ahihuta nahajya abahungu barara kuko harava naryama eternite ariko yarashaje akeneye gusubirizwa hamwe rero cyane cyane amatwiyo y'amazi aca harya hirya turayisubiriza menga bambwiye kwipima imetero nyemba ari hafi 200 ukazusanga twoyikoze ukasanga yaturitse tugasubira tugasanga yaturitse tugira ingorane na regidezo ama facture kacitubana ndende bakaca badukarira ugacusanga ari ingorane. Rero n'izindi nyubakwa zozo vyopfuma mugabo zishoboye gusigwa nk'akarangi gasa neza byoba vyiza. Kujanye n'ibikoresho les équipements ikintu kica kiboneka bwa mbere ni imodoka yo gusuma ni camionette kumbure nkuko mu mategeko agenga amashuri y'akarerero aravuga ko abanyeshuri tutegura ibintu byo kuja mu masorti bakaja kwiga hanze kugira bungura ubumenyi habonetse nk'ibisi byoheza bigafasha kugira nk'ivyo bikorwa byo kwimenyereza hanze no gurahura ubwenge hanze bishobore koroha. Ikindi kikenewe mu bijanye n'ibikoresho n'ikijanye na groupe electrogène cyane tugashiraho ibintu bijanye n'amaplaque hamwe ni kindi kintu mvuga cyo kubaka ijanye no kwegeranya amazi y'imvura kugira ngo tugabanye ya facture ya regidezo kubijanye n'amazi. Ibijanye n'ubutunzi n'uburyo bukoreshwa ibyo bitabije mu gifaransa nivyo harashizweho amashuri y'akarorero mugabo haracakenewe ijanye n'uburyo kugira ngo dushobore gukora tworohewe kuko baravuga nk'ibijanye no kubafungurira neza gusumba uko vyahora ico turacakirindiriye baratwizigije mugani kirakunda aca bafungurira nko twagira muga turagira inguvu bijanye n'uburyo dusanzwe turonka ekonomi ntazakoronka akanya ko bivuga mugabo ndabizi ndabivuga mugihe turafungurira 3 ku munsi mu gitondo twaramumaze iminsi miyi minsi kubera na kaminerval kabonetse tubasumira turayashira mu tuboga duharage mu gitondo gasanga bimeze neza saa sita tukabafungurira no mwijoro ko nivyo abimbere zaho mu gitondo ntitwabagaburira kubera uburyo bwari buke mugabo kubera tubarose utwana dutonya twariyumviriye kuza kumufungurira saa sita cyane ku mugoroba saa moya akazusubira buke saa 8 twasaze wava buturabirako cyo turabisaba nabo nyine baravyiyumvire batubwiye ko bariko barabitegekanya kugira ngo mu mwaka uza nabo nyine bagongera batongere buryo mugabo ubwo buryo n'ukuri urakenewe cyo usanga nk'abakozi bamwe twa personnel de maintenance turabihembera mugabo uburyo bwabo ntibubuza asanga arakenera gusanura ivyapfuye habaye inzu cyangwa ibindi bikoresho ama ordinateur n'ibindi nine my equipe ngasanga ni uburyo burakeneye gasanga arakenewe ko turiha amazi n'amatara ego nibararungika mugabo barungika makenya gasanga turakeneye kugura inkwi n'ibindi bikoresho nk'ibi bikoresho byo gukina n'ibikoresho bitwara amahera menshi ku buryo bw'uko kandi bikenewe turose nk'abantu boshigikira mu ubwo buryo byaheza bigafasha mu bijanye no kwiyungunganya mu bijanye na mikro ishure bimwe twavuga ni autofinance mu rurimi rw'igifaransa naho nyine gisata cacu ntigikomeye cyane kuko nivyo mwabonye ko dufise ibitoki naho tuza turacungana n'abasuma bavyiba tukarima ibigori ibiharage ubu turiko tuteganya kurima ibiraya no kongereza ubworozi bw'inka hamwe n'ingurube bamwe no kurima ibitoki rero tworonka umuntu adufasha mu ubwo buryo yibadufashije cyane. Banyakubahwa bashinga amateka banyakuba mwese mwaje muserukiranye n'ucubari mukuru w'igihugu
banyakubaho muserukira intwaro ngaha haba mu mashure canke mu ntwaro yo hagati mu gihugu, banyakubaho abize ngaha bavye musikira abandi bazirezi baregwa. Sinorangiza ntakengurutse cyane cyane kandi ugira kandi utwigoro twa leta yagize kugira ngo ishure ribeho kandi ritembere. Nongera ndabakingukira cyane namwe mwese mwaje kutwumviriza kugira ngo tuganire ibijanye n'iterambere ry'ishure ryacu ry'akarorero. Iki kibazo nyamukuru twifuza twohera ko cyane cyane nico kubaka uruzitiro. Nkuko nabibabwiye twari twarigeze kwiyunganya hamwe n'abavyeyi baratanga agatererano, turashobora kufyatura amatafari ashika hafi 150. Urwo ruzitiro rero nkuko nabivuze ruzofasha kubijanye no gufasha umutekano ngaha w'ibintu bibirimwa n'ibitungwa hamwe n'ibikoresho dukoresha mu kwigisha. Muko muramubona ko babikarira cyane cyane na ordinateur, ugasanga bayivye nk'ubakabiruka kubitugirira mu ntango z'uyu mwaka. Ndangije rero ndabashimira ukuntu mwatwitavye n'ukuntu mwatwumvirije. Twibaza ko noneho nkuko twahereye ku misa tubisaba Imana kwinama tuvaho twihaye intumbero y'ukuntu bizogenda n'ukuntu vyokorwa, n'umwe wese ico yogenda afashije kugira ngo tushike kwirihangiro ry'iterambere ry'ishure ryacu, na cyane cyane mu gutanga indero n'ubumenyi vy'akanovera. Niharambe iterambere ry'indero ry'ubumenyi bw'akanovera. Murakoze, Imana ibahezagire. Ego turashimiye cyane umuyobozi wa rino shure, aradushikirije ubuzima bw'ishure, umwimbo w'abanyeshure, ibikenewe, imigambi mikuru. Nabonye abantu benshi baje barandika ngira handi hato baratubwira ico bodushoboza. Rero kwakira ijambo nari navuze ko hari ivyese bija biracamwo, twagira duhamagare Ela ashikirize agapoeme kiwe yise My School mu Congereza. Good morning, everybody. I would like to tell you a poem entitled My School. Oh, my school, oh, my pleasure, my beautiful school, a workshop of knowledge, a nursery of bedstead, where education or lifestyle is constantly transmitted. The school, I tell you, the school in excellence is located at Msinsiri in Gitega province. That school is supplied with good materials, enough and very competent teachers who give us knowledge without abuse. My schoolmates are always clean and smart, well educated and intelligent, and always make our teacher proud. Dear educators and parents, while some parents are nowadays putting aside education of their kids, where debauchery or prostitution is accommodated in different schools, what generates a deterioration of education server and covers the nation with despair. We solemnly appeal to you to preserve the country's interest and in providing good education to the youth and fight against pregnancy and sexuality for the sake of the society. Thank you. Okay, twagira dusabe unaho userukira abahoze biga hano ku ishuri batoye le plus ancien. Twagira dusabe nyakubahwa Badende Saidi afata ijambo. Murakoze kumpa ijambo nyakubahwa mwigisha wacu, ariko sindelo presence hajya ndabona Jean Jacques Nyanimigabo honorable, c'est lui qui est le présence. Ariko murakoze kumpa ijambo, nkuko aheje kubishikiriza, nitwa Badende Saidi,
nkaba ndi muri bamwe barongoye ishirahamwe ry'abahoze ngaha muri iki kigo cyagiye kirahindagura amazina igihe twahurira ngaha baba abahize n'abahakoze mu bisata byose vy'indero twatoyemwo kwita ishirahamwe ryacu Atene Mwami Mwambutsa 4. Ishirahamwe rero tucatugita Association des anciens de l'Atene Mwami Mwambutsa 4. Ivyo twarabihurije ko twese hari mu myaka y'ibihumbi 2000 murantonga mwaka sindawibuka neza mugabo ivyari byo byose imyaka irashika 17-18. Nashaka rero banze gukenguruka kwijambo mu mpaye kugira ngo ndaba nshime ibikogwa ubwa mbere na mbere bikogwa ngaha ku ishuri niteka ntangere nanje ndonse kugira ngo ndabishime ku izina ry'abarongoye irishira hamwe ryacu. Ku vy'ukuri irishira hamwe mu kurishinga twaricaye turiyumvira twari mu gisagara ca Bujumbura turiyumvira yuko ishuri ryacu twodyama iruhande kugira ngo dushobore kuriteza imbere nkuko natwe byaduteye iteka rikaturamura riramurira igihugu cose. Uno munsi rero nakanyamuneza kuri twebwe kugira ngo dusubire gufata ijambo inyuma y'imyaka ishika 8 igihe twahura mu isabukuru y'imyaka 50 ishuri ryacu ryari rimaze kugira ngo dusubire ntaryo gutera intege nyinshi cyane abarirongoye. Ku by'ukuri mu gihe twashinga irishira hamwe umugambi wa mbere na mbere twishinze kwari ugufata mu mugongo guterera agacumu k'ubumwe kugira ngo ishuri ryacu ryame ari iry'akarorero mu mashuri yose yo mu gihugu. Murumva rero twari dufise indoto ubukumbure n'abajejwe indero bafatiye ko kugira ngo bashobore kuduha une école d'excellence. Kubera ivyo rero twari twifuje yuko ishuri ryacu ryo kwama rifise amanota meza cyane mu mashuri rikaba karorero koko mu mashuri yose yo mu gihugu c'u Burundi. Ubugira kabiri twari twifuje kandi yuko ibikorwa byose bishigikira indero icitwa les activités parascolaires no kuvuga ibijanye no kwinonora ibijanye n'imico kama n'ibijanye imibano hagati y'abanyeshuri bo kuri rishuri no hagati y'abanyeshuri bo kuri rishuri n'abanyeshuri bo mu yandi mashuri vyama ari ivy'akarorero bikaba vyiza. Hanyuma kandi twishinze yuko tuzokwama turi hamwe dufatanye mu nda mu bikorwa vyacu vya misi yose tukaba karorero aho turi hose. Umwe wese wari we wese yize kuri iri shuri ry'iwacu yame arakarorero mu bikorwa ahari, ibikorwa vyiza, ibikorwa bimutera iteka bigatera iteka wari wese yahize bigatera iteka n'igihugu cose. Mu bintu twari twishinze mu migambi kandi twavuga yuko kandi niyo na ntego y'ubu yuko dutegerezwa kwama dukomeza ubumwe hagati ubumwe no gufashanya
hagati y'abantu baciye kuri iri shuri, baba bari abanyeshuri canke abatureze. Hanyuma kandi twari twihaye umugambi yuko twokwama turi ruhande y'ishuri ryacu kugira ngo turikundishe n'abandi bana bahari bariko barakurikira inyigisho ngaha. Muri ivyo rero tukavuga tuti dutegerezwa gukoresha uburyo dufise, haba kwitanga twebwe nyene tugakoresha ibikoresho dufise, ndetse bikenewe tukazana n'uburyo bw'amafaranga mu migambi n'imigabo itegekanijwe kugira ngo teze imbere iri shuri ryacu. Kuri uyu munsi uri hejuru rero twashaka dusubire kandi bene Murango bavyumva yuko tutazodeha kuri iyo migambi kugira ngo twame dufashe mu mugongo abarongo ishuri kugira ngo bame bateza imbere na ntaryo ishuri ryacu, ishuri ryaturamuye rikamuramurira igihugu cacu. Kuri iyo migambi rero mwadushikirije twayumvise, eka kumbure hariho n'iyindi mutashoboye kudushikiriza ngaha. Tuboneyeho akaryo uno munsi kw'izina ry'uwurongoye iri shirahamwe ryacu atashoboye gushika ngaha kubatumira nyakubahwa murongoye iri shuri kugira ngo muze muyage hamwe n'abahoze kuri iri shuri, arabaregwa canke abahoze bahakora, kugira ngo iyi migambi muyice hirya no hino muri kumwe mwisanzuye, mufise umwanya ukwiye w'umunsi umwe canke iminsi ibiri kugira ngo imigambi tuyinonosore, turabe ico dushobora guterera n'ingene dushobora kurondera hirya no hino uburyo bwo gufasha. Nkuko namwe nyene mwabishikirije, nta mihingo y'imwe yo kw'isi utazosangamwo abize ngaha kuri iri shuri. Naco gituma nabo tuzobatera kamo canke tukaburungukira iyi migambi kugira bayifate mu mugongo. Tuzorongeraho akanya yo kuyinonosora, tuyandikina neza ku buryo iba ico bita de projet bancable zisiguye mu mice yose. Mu kurangiza iri jambo ryanje, nagira nsubire kubashimira mwebwe mwese kuri iri jambo mwaduhaye n'ingene mwaduteza amatwi, twongera dusubira kubemerera yuko tuzokwama dufashe mu mugongo ishuri ryacu. Na kare twabitanguye kera, hari ivyo twashoboye gufashisha ishuri, eka ntituzodeha kubibandanya. Nongera gushima kandi uwari we wese mubize ngaha canke bahakoze yama yafashije muri iki canke kiriya, na cane cane twashaka tubonereho akanya dushikishije ku muserukizi w'umukuru w'igihugu tumubwira yuko ibikorwa vyose akorera iri shuri bidutera iteka, bitera iteka ishirahamwe ryacu, rigatera iteka abaciye kuri iri shuri ryose. Tubwire muti barabikenguruka cane, bati mukomere ku muheto, nejo na hirya yejo mubandanye gutyo. Banyakubahwa bashinga amateka, banyakubahwa mwese mwitavye runo rubanza, twashaka twongere tubakengurukire ingene mwatuteze amatwi, twongera twishimiriza duvuga yuko ishuri ryacu tuzokwama turifashe mu mugongo, nitugira amahoro, indero nziza n'iterambere kw'ishuri ryacu. Tumwongera amashi kuko kuri uyu muhango aduhaye ubwo butumire ahaye umuyobozi kugira ngo azogende bazaga imigambi bisanzuye. Turamushimiye cyane. Mu kwitsa iryo jambo nagira sabe Mademoiselle Peniela ashikirize poeme yiwe mu Gifaransa. Bonjour à tous. J'aimerais présenter mon poème intitulé Rêve dans mon cœur.
Rêve dans mon cœur qui étanchit la soif, celle qui donne le savoir sans tenir compte d'avoir. Oh, mon école d'excellence à laquelle j'avais soif, école où l'on puisse l'intelligence, école règne la compétence. Pourquoi dis-je rêve dans mon cœur? Car elle est venue soulager les cœurs brisés. Pourquoi dis-je rêve dans mon corps? Car elle favorise l'épanouissement sans se briser. Tous les jeux y sont pratiqués, toutes les disciplines y sont enseignées. L'informatique est devenue une priorité, car les enseignants veulent former des élèves, des autorités capables de planifier selon les besoins, sans lacune ni entrave, mais soin. Je parle d'école d'excellence dans l'ensemble, mais laissez-moi de vous parler de la nôtre. Elle est super et aucune ne la ressemble. Il se situe au centre du pays. Il a accueilli les enfants du centre du pays. Ce dernier est fait de 4 provinces qui sont, suivez les sons, Gitega, Karusi, Muramza et Moaro. Les élèves provenant de celui-là se sont retrouvés ici à l'Athénée pour apprendre et compétir. Et les enseignants les aident dans tout cela. Qu'en est-il de ces enseignants? Ils viennent de partout, mais ils ont tout. Excusez-moi d'avoir sémé la confusion quand je parle qu'ils ont tout. Je veux dire les qualités en tout. Le courage, la compétence et la détermination. Je sais que les débuts sont toujours difficiles, mais j'espère qu'un jour leur vie leur sera facile. Car cette réforme qui est en cours est porteuse d'espoir. Le gouvernement doit user de son pouvoir pour la rendre plus efficace et les enseignants seront perspicaces. Je sais, l'école d'excellence sera une réussite lorsque les enseignants et les élèves auront tous les nécessaires pour la réussite. Je vous remercie. turamushimiye uyu mwana arafise kazoza arashari mu 9 niyashika mu wanyuma murumva bitazokwa yamugwamo. Turasavye naho userukira abanyeshure nabo barafise ico bashikiriza bashike ngahe imbere. Murakoze banyakubahwa abashinga amateka muri ngaha, banyakubahwa mwaserukiye nyenicubahiro umukuru w'igihugu cacu, banyakubahwa mwaje muserukira intara yacu ya Gitega, banyakubahwa muserukira komite nshingwashure yo ngaha, banyakubahwa mwahoze mwiga ngaha, banyakubahwa murongoye ishuri ryacu ry'akarorero, banyakubahwa mukaniye ngaha mwese, banyakubahwa abavyeyi murereye hano kw'ishure ry'akarorero rya Musinzira, namwe banyeshure turerewe hano, tugire amahoro, ubumenyi, indero n'ibikorwa hano kw'ishure ryacu ry'akarorero rya Musinzira. Kw'izina ry'abanyeshure nserukira hano kw'ishure ry'akarorero rya Musinzira, ubwa mbere turashimira bimwe bivuye ku mutima abatanguje aya mashuri y'akarorero n'abayarongoye hamwe nabo bose bayafashe mu mugongo kugira ngo ubumenyi bwiyongere hano kw'ishuri ryacu. Kuri twebwe abanyeshure hari ibintu tubona bikenewe kandi vyihutirwa aha kw'ishuri ryacu kugira ngo ubumenyi n'indero vyiyongere. Ubwa mbere turabona ko hakenewe uruzitiro. Twebwe abanyeshure biradutera ubwoba kuko tubiravye kuba ahantu hatagira uruzitiro bitera amakenga menshi ku banyeshure, kuko hashobora kuza abagizi ba nabi canke abasuma bakatwiba, mbere bigatuma haba no gutwara inda z'indaro, kuko umunyeshure wese ashobora gusohoka uko yishakiye, haba mw'ijoro canke ku murango, canke abantu bo hanze bashobora kwinjira atamurezi n'umwe abizi, naho niyo uruhari binjira ariko ntibisa. Ubwa kabiri n'amazi. Biratugora
mu kwitegura kugira ngo tuje kwiga umuntu arinda kuvoma mu ndobo bigatuma haba ugucerwa mbere ugasanga n'amanota y'indero yakuwe kubera ugucerwa. Ubwa gatatu n'amatara iyo acitse ntidusubira kwiga bigatuma dutakaza umwanya wo kwiga. Twibaza yuko habaye nka groupe canke plaque soleil byodufasha. Ubwa kane ni kamyonete na bus birakenewe kuko mu kuzana imfungurwa z'abanyeshuri barinda gupakiza ku makinga canke abanyeshuri barakeneye kugendera ibibanza vy'iratiro biri hano mu gihugu cacu canke kugendera ayandi mashuri y'akarorero no kuja mu mahiganwa haba mu nkino eka no kurahura ubwenge ahandi. Ubwa gatanu ni kibazo c'abankadrere. Dufise abankadrere babiri, umugabo umwe n'umudamu. Kuraba abanyeshuri bose mu mwanya wo kwiga birabagora. Umwe birashika kagwara ugaca usanga abanyeshuri ntibiriko biga neza. Ubwa gatandatu impudu z'ishure abanyeshuri benshi ntizibakwiye bivuye ku kuntu umunyeshuri wese atarose impudu zijanye n'urupimo bamupimye. Ubwindwi ni kibazo c'abanyeshuri biga mu mwaka w'icenda ko umunyeshuri yari yaratoye ikibazo cyo kuza kwiga ngaha akaba yagize amahigwe akagitora hamwe arose amanota yo mw'ishure ry'indaro yoshobora kuguma ngaha akabandanirizaho. Bagasaba kandi ko